Mr. J, you are welcome in the house. Thank you so much. This is Go with J here. Okay. J. Igihe kingana iki utaheruka i Burundi? Haraciye nk'umwaka ndibaza. Umwaka canke hafi umwaka ya. Kandi inyuma yaho uvirenga i Burundi wacu urajya kuzunguruka hariya mu banyaziya. Ya ico gihe nagiye Malaysia, ngenda Indonesia, ngenda Philippines. Candagaruka. Ariko hanyuma naho nyene sinabihebeye aho narongenda za Uganda, Rwanda, ngenda Tanzania, ngenda Malawi, ngenda Mozambique, Zimbabwe, candagaruka. Yeah. Umujene w'umurundi wa mbere atembera ni Mr. J. Wagiye utambaye impeta, wagarutse utambaye impeta. Jakaza n'umugore. Nko ufite amafaranga, donc amafaranga afise bikomo gusa. Amafaranga uri nayo kubera ko utembera isi. Ya gutembera isi nibisaba amahera menshi cyane, you know, nibisaba amafaranga. Okay, ntabwo nkenye ntabwo ntunze mugabo urabitaho. Ndi katikati. Je ubwa mbere kubera iki usanga kenshi na kenshi ukuboko kwa ukunda kwambara ibikomo canke mu kirundi twavyita ububangiri by'ibihugu byinshi. So biranagabanuka kenshi kubera iyo ndi nko mu ngendo nkunze kugenda nambaye byinshi. Nkagenda nambaye nko mu byo mu bihugu maze gutemberamo ibindi nkavyambara nka souvenirs. Bana ndashobora kugura nk'ubu nka bangiri icoye ko nk'u Burundi ibindi bihugu byose bya East Africa atan traveling. So ndabizi neza yuko mpaye mfata ingendo nk'ubu ngiye muri Asia. Abantu benshi iyo duhuye umuntu akagukorera iciza, maybe nk'umuntu akagutwara ku nzi wiwe ukabaho nk'imisi. So usanga tacho muriha maybe ugasanga yabikunze. So amaze gukundura mubwira ati ni wicaguremwo kamwe ngaha. Yeah. Gacumuhereza gaca yambara ntazopfa kwibagiye kubera bino bintu ntibishobora guhera ku kuboko ningo. Yeah, so nico gituma ibindi navyo ni keshi na keshi ngiye nko mu gihugu kanaka nkagura ikintu gishobora nzohora ndaba nkibukira ko nk'ahantu kanaka canke abantu bakangurira bakampa pia. Yeah, nico gituma ndakuvyamba. Kandi burya Uburundi burya uko biri kose mu bihugu vya mbere ufise kara nziza uravye iyo kara iyo national kara. Yeah. Uko biri kose ni nziza pe. Yeah, ni nziza iboneka neza obvious. Yeah, iboneka neza. Mbega kandi we iconye kiriko ibihugu vya East Africa byose. Yeah. Akaliko East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Uganda, Congo. Okay. Yeah, na South Sudan irimwo ngi. Okay. Yeah. Okay. Uno munsi abari mu Burundi bitegeke kuri J. Byinshi mu byo mu Burundi, ikindi naco keshi na keshi tugira kuri commentaire z'abantu. Ari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati guys reka mvuge kuno. Beshi muri mwe guys ntimuhagarare kugutukana like cyangwa comment nabi. Ukubera hari byinshi umuntu ashobora gukora iyo mu bimusabye urumva. Ubu hari ukuntu ushaka nk'ikintu kanaka hari igihe ntabwo nzi ibintu byose mu Burundi. Bazurazi ko atariho mbana cyane urabizi. So hari byinshi urinze unyibutsa cyangwa ukambwira ati yo nka Minister of Tourism ahantu kanaka urabona nk'ubu mvuye Mise Viva. Urumva hari ibintu nk'ivyo ushobora kuvuga nturavuga ku kiyaga Tanganyika genda uvuge ku kiyaga Tanganyika. Hari hotel kanaka nziza bashitsi baje bashobora gutemberamo maybe wogenda ukahafotora cyangwa akora video. Bimwe mu Burundi ndi ready like gukora ibintu kanaka mbese ntanarishwe like kubera ibintu by'igihugu. Kandi ndashobora kugenda nkerekana gatoyi cyangwa nkakora about something urumva nkagerageza at least umuntu aje nko mu Burundi kugira ngo ntashobore kuzozimira ashitse urumva. Akaronka nk'ibintu akora. Labda hariho n'andi hantu zihiratiro ntazi. So nkomantira mbwira mugabo uramaze kujya ahantu kanaka uramaze kujya mu Rumonga hanaka na hanaka genda urabe hari ikintu kibereye urashobora kwereka abafana bakaryoherwa. Okay. Yeah. Uno munsi uri ngahi Burundi uri kurazunguruka kumbure uhakora ama video meza yo kumenyekanisha igihugu.
ariko no munsi nibaza ko abarundi benshi batacimvira kuri umunyamahanga kuko waravuze ko umurundi n'ururimi rw'ikirundi ruvuga yirukura mwibarabara urahura n'abantu ukumva ari abakumenye bro benshi cyane ya like n'ubu nyene ndinze ngenda ngaho hasi natambuka kugera hajya kuri maybe ku barabara riduga nkuko uzawumva ndakuzi we nakumenye go with Jay ndakuzi man birandyohera cyane by the way ibyo nibyo bintu nakunda cyane. Okay. Uko biri kose wowe usanzwe uri mu YouTube ngira no gusumba izindi mbuga zose genda umbwira akajamba abarundi YouTube n'urubuga bakoresha rugafasha abajene batari bake kuva mu bukene. Yeah, of course YouTube ni nziza cyane. YouTube niyo yampinduriye ubuzima. Fise vyinshi maze gukura muri YouTube ntiriwe ndasigura ariko ni vyinshi ku bantu bari hafi yanje canke bamaze kubona gukurikirana hafi cyane y'ivyanje ukubera ivyanje byose biri ku mutandao ibitari ku mutandao n'ibikeyi navyo ni yajyama Syria ngiranga komeye cyane. Eko ucumengo ntugira ibanga none atabanga afite guko je ndize nkunda n'umukobwa ndavyerekana ntabwo like kira kintu nawe nkoze ubugeni nabyerekana njyaye nabyerekana like nta banga afite cyangwa ni kujya kuntu mwebwe ngira ibyo mugira ari lifestyle kandi niyo nsiguro like lifestyle yawe ubuzima bwawe bwa misi yose bushobora kukwinjiriza amahera kujya uvyuka ivyo ukora mu rugo ibiki bishobora kukwinjiriza kukubera nko ku rugero ndiko mbyuse mu gatondo nkatora isafuriya nkatangura guteka ibiki nka posting rera n'amahera obvious mba ninjije. Okay, mbyutse nkagenda gutekera indya mama kugira ngo ajye mba ninjiza amahera kandi meza atari babi. Okay, nk'ubu mvuze ngira nje mu isoko kugura utuntu ni video aho cyaninjiza amahera naho. So like lifestyle ishobora kuba amahera. Ubu nshobora kuvuga ntwaye umukobwa out turasohotse n'umukobwa maybe kwa mfano maybe twakundanye cyangwa ikintu nk'icyo tumaze gushika out nkagenda ndakora video bla 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 bijya biganiro byacu everything hajya duhejeje maybe goodbye whatever mba ninjije amahera sumba maybe ayo twanyoye cyangwa twariye. So urumva ndanunguka ko so ni like lifestyle ushobora kuyihindura mu buzima mu akazi kawe. Ariko mwebwe ngira mu byoroha kubera ko mudafite audience z'abarundi canke z'abumva ikirundi birakunda ko umuntu yogira lifestyle ku rurimi rw'ikirundi byokunda ariko ni mpaka wozi izina ryawe ngira ngo abo barundi bakukurikirana bagukunde nk'uko uri umurundi kandi bakwiteho. So icyo ukeneye ni ugukora ikindi kintu gitandukanye n'ivyo bya lifestyle. Umaze ukora icyo kindi kintu abantu bazogukundira. Dufate kwa mfano reka ndabwira umufano hari abantu nzi dufate okay dufise nk'umuntu nka Satubi kwa mfano Satubi n'umusani w'umuziki ngaha mu Burundi acahindura ryo rubuga rwiwe azarakora video zo kwerekana lifestyle abantu bazomurorera kubera baza bamuzi baramukunda. Hari abantu bamukunda uko nyene ari babonye ifoto yiwe bayikunda ukwiri. So atanguye lifestyle abantu bazokurikirana. Ikintu ukeneye gukora lifestyle nziza utangura ikintu gishobora kwimpressing abantu bagukundira icyo hama bamaze gukundira icyo hari igihe hazogera igihe nawe ukorora gusa ugize ukoze video hagira gusa abantu barorera mpaka igahera kandi nawe uvuze navyutse nkorora abantu bakunda uko nyene abantu rindi babwira nagize ikibazo barorera uko nyene ndaryohewe ndarose ibintu kanaka uko nyene bacha baguma barorera kandi cya winjiza uko nyene Okay, asante sana. Muze gukurikirana ikiganiro kuri Agaciro Media niho tuzakugira ikiganiro kiri professional Jay abidukudi bivyo nivyo uraza kudukundira ko tugira ikiganiro kiri professionnel sur Agaciro Media bro kubera gito tobikora Okay, nuko rero ico twababwira nuko ingabire yawe talent yawe shobora kuba na entreprise yawe cyangwa company yawe cutangura kubaho kubera ivyo ushoboye kubera ivyo uzi kubera bijyanye n'ukunda. Okay, reka duhure mu kiganiro cy'ubutaha.